Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga muri Zaburi ya 29 umurongo wa 4 haravuga ngo ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Dusangire ijambo rivuga ngo ijwi ry'Uhoraho. Ijwi ry'Uhoraho nta muntu numwe atifuza kuryumva. Nka kurya uhambaye akuganirije akuvugishije uraneze gukumva umengo wonabibwira abantu bose ko uhambaye yakuvugishije. N'ijwi ry'Uhoraho riraryoshe kumva kuko Imana irahambaye gusumba abantu bose, kandi ivy'Imana baramabanga ikuvugishije mu yandi majambo bigomba kukubwira amabanga. Ariko nubwo biruko abenshi hari igihe batinya bakavuga ngo ijwi ry'Uhoraho riteye ubwoba rikujeko ryohava ritagusigura muzima. Kandi ivy'ukuri usomye Zaburi ya 29 ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti vy'amasederi, rishwaza ibirimi, rinyiganyiza ubugaragwa, riramburuza impongokazi kandi rigakokora ikibira. Aya majambo yumvise urumva neza ko ijwi ry'Uhoraho riteye ubwoba, ariko siko biri. Hari n'abandi bakozi b'Imana batwitangiye imbere bumvise iri jwi ry'Imana kandi ribasiga uko bari bari. Eliya Imana yaramugendeye cagihe yahungaye Zeberi akaja kwinyegeza mu gitandara cy'Ihorebu. Imana yararungitse umuyaga mwinshi w'igihuhuta usatagura imisozi umenagura ibitandara, ariko Uhoraho ntiyararimo. Ubugira kabiri irungika ugutigita kw'isi, ariko Uhoraho ntiyararimo. Ubugira gatatu irungika umuriro, naho nyene Uhoraho ntiyararimo. Ubugira kane haza agacerere agahwekere. Eliya kumvise ngo yifuka umutamana wiwe mu maso aja ku muryango w'isenga. Ijwi riva muri ako gacerere riramubaza riti, Eliya ngaho uriko urakora iki? Eliya arishura ati, nagize ishaka ryinshi ry'igikorwa cyawe Uhoraho, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano bakamenagura ibicaniro vyawe kandi bakaba bishe n'abavugishwa n'Imana bose. Urumva Eliya ijwi ry'Imana ryamuje ko mu gacerere ntiryamariza imisi yose ari ijwi riteye ubwoba. Ariko rero birasaba yuko twama tugavye twiteze iryo jwi. Habakuki aravuga ngo mu gice cya kabiri ngo nzohagarara ngavye ku munara wo gushibamako nkenguze ndabe icyo Uhoraho ari bumbarire. Kandi Uhoraho yaciye amuza karamubwira ati ibyo ubona uvyandike mu nyuguti zisomeka kugira ngo ababibona babisome bihuta. Rero ijwi ry'Uhoraho igihe cyose ugavye rirashobora kukuzako. Mbega wewe hari igihe wama uhagaze canke wama umutima wawe witeze Uhoraho? Biradukwiriye kumwitega kuko yaravuze yuko bamwiteze nibazogirira neza. Arashobora kukugirira neza biciye muri iryo jwi rikuzako. Rero wama umwiteze aho uba uri hose ijwi ryiwe rizokuzako, kandi rikujeko uzonezerwa. Yesu aguhezagire.